sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi nitekana umunezero ntangere yo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi aho umurwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza hama bakayaturungikira na twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane kandi abakenguruke cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone ku batarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira umusirikare akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Lieutenant Keri Nkurunziza yasubiye gukwegana n'uwo bita ikibi mu butegetsi bw'u Burundi ntibafata uwo wese ukomoka kuri Bunyoni nk'umuntu kuri ubu ngubu ibintu vyakomeye cane mu nyuma zuko biheza gusubira kumenyekana ko Keri Nkurunziza yoba yasubiye gukaza urukundo rwe na Darirene Bunyoni umwigeme wa General de Police Guillaume Bunyoni umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'intwaza ngabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bose bahora ari basoma mbike bo muhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza bagiheza kumva ivyayo makuru baciye batuma ko Keri Nkurunziza bamusaba ikintu gikomeye niki bamusavye uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu nayo mu yandi makuru akomeye cane tuza kubashitsa ko na makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ho ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi habonetse uyundi muntu akomeye cane ahangayikishije abari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu matora za kurutagatorwasa uyo ninde arashigikiwe nande ayo makuru nayo turaza kuyagushitsa ko idonido bikabuko mu nyuma zuko tutavuye kwico gisata c'amatora ategekanijwe mu myaka iza vyatanguye kwitogwa bikabuko mu nyuma zuko hari ayandi makuru akomeye cane yadushitse ko Pascal Nyabenda umuntu akomeye muri politiki y'igihugu cacu c'u Burundi ngo yoba agiye kwiyonkora ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD agatanguza umugambwe wiwe ese uyo mutegetsi yoba buziki kugira yiyonkore ku mugambwe wa CNDD-FDD ivyo navyo turaza kubigushitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu ibintu ntivyoroshe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yegereye zatanguye mu bakozi ivyo vyose ngo biravana n'intwaro mbi y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abo bakozi ngo biravana n'intwaro mbi y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abo bakozi bari muri yegereye nabahe ni kuzihe mvo uravye ingene ibintu vyifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi imigumuko irashobora gutangura igihugu cose n'amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira wewe ico usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye kuyakomeye cane ahejeje kudushikira ariko aravugwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania ingingo z'umutekano ziyadukije ziriko ziyamirizwa n'impunzi ubwa mbere kuva isaha imwe z'ijoro ku isaha ya Tanzania nta mpunzi n'imwe yemerewe gusohoka canke kwinjira induta ivyo byose bikaba vyaratanguye kuyu wa kane mu nama yo kurabira hamwe uko indwi yagenze inama yahuje abarongoye amazone yose hamwe n'intwaro n'igipolisi ubwo nyene niho abaserukira impunzi baronka amakuru abaca ivutu dufatiwe ku vyo twabwiwe na bamwe mu barongoye impunzi mw'iyo kambi batubwiye ko ivyo vyavuze vyashigikiwe n'umukuru w'ikambi nk'uko vyibukwa n'umwe mu bari muri iyo nama nubwo biruko kandi abaserukira impunzi bemeza ko bataronse umwanya wo kwiyumvira umwe muri bo yemeza ko baciye bahitamwo umutataco
wonona. Muri iyo kambi abarundi bavuga ko batabona ikimenyetso na kimwe cerekana umutekano muke. Muri iki gihe impunzi ziri mu ikambi ya Nduta baratanguye kubahiriza iyo ngingo, abantu bose bihutira gutaha imbere y'isaha imwe y'ijoro. Abari mu ikambi nabo nyene bakaba baca bitera mu mazu yabo ku kurinda urwikeko. Kuri iyo saha nyene ibikorwa vyose bitegerezwa guca bihagarara, hariyo urudandazwa ruto ruto rugikorerwayo. Impunzi zikaba ziriko ziratabaza ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yagirizwa ko ataco ishoboye ngo iseruke ishira ibintu ku murongo, kuko bitabaye uko nta kindi iriko irakora atari uko yananiwe no gukingira impunzi nk'uko bivugwa n'abarongoye abandi muri iyo kambi y'impunzi. Ni amakuru akomeye cane adushikira, nayo kurarya amakuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Ibintu byatanguye gukomera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu noneho abakozi b'ibigo bitandukanye batanguye gufata amabarabara bagatangura yegere. Ivyo turabifatira ku bakozi b'ikigo CNTS, abo bakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya no gukwiragiza amaraso bari muri sendika Sinapa baratanguye yegere kuri uyu wa mbere basaba ko bohabwa agashahara kabo baheraniwe mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu, no gutunganirizwa mu bijanye n'ibirarane baheraniwe. Sendika yo igasaba ubushikiranganji kubatunganiriza. Umwe muri abo bakozi waduhaye amakuru atashimye ko umwidondoro utangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, akaba yavuze ko ivyo byose biriko bipfa bifatiye ku ntwaro mbi y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Ese abo bakozi boba baratunganirizwa nk'uko bariko babisaba mu migumuko batanguye? Uravye ingene ibintu vyifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kanirya nino mu bisata bitandukanye harashobora gutangura imigumuko. Ni mu nyuma z'uko hariko hikekwa ko rwaruka rushobora kwiha amabarabara bifatiye kw'ikena ry'igitoro rukagumuka. Ibiriko birashikira igihugu ca Kenya bigaca vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uravye ingene ibintu vyifashe muri Kenya ntiwokwipfuza yuko bishikira igihugu cacu. Bikabuko mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cane twababwiye ajanye n'uko Pascal Nyabenda, umuhinga mu vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi, akaba namaze igihe kitari gitoyi mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, yaranawurongoye mu mwaka w'2015. Yarabaye umushinga amateka igihe kitari gitoyi, yakoze mu banki nkuru y'igihugu, arajejwe ayandi mabanga akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu hari amakuru ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro na bamwe mu bategetsi bariko barayavuga ko Pascal Nyabenda yoba agiye kwiyonkora ku mugambwe we wa CNDD-FDD, umugambwe amazemwo hafi ubuzima bwiwe bwose, ngo akaba agiye gutanguza umugambwe wiwe. Ni mu nyuma z'uko bamwe mu banyepolitike bipfuza, ni mu nyuma z'uko bamwe mu bipfuza kuzokwitoza mu matora batanguye kugaragariza abanyagihugu ubushake bwabo bwa politike bwo kurongora Uburundi, na cane ko hari ibibazo bihanze igihugu. Wo wese yoza yizeza abarundi ko agiye kubitorera umuti. Nta nkeka ko abarundi bomutora gusubirira nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Bikabuko mu nyuma z'uko bamwe batanguye gutakaza ukwihangana mu gihe General Major Everest Ndayishimiye asigaje, bakamusaba ko yotanga imihoho atakirinze gusabwa. Nubwo biruko kandi siwe wenyene ariko aravugwa mu bazitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu gusa. Umunyepolitiki Jeremy Minani arongoye umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi yahejeje kumenyesha ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kandi hamwe uwo mugambwe waramuka utsinze amatora uzoca ufuta urwego rw'inama nkenguzamateka ngo kuko rudakenewe mu Burundi. Ibi bikaba biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kw'igenekerezo ry'icumi mu Kakaro umwaka w'2024. Ni nyuma yaho yaheruka gutangaza ko avavanuye no gucafuza intwaro y'umugambwe CNDD
CNDD-FDD akemera ubutegetsi burongowe na nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hari kwigenekerezo rya 31 ntwarante umwaka w'2024 umunyepolitiki Jeremy Minani arongoye uwo mugambwe yarayamenyesheje ko agiye gutahuka maze agahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu mwaka w'2027 nk'uko biri mu itangazo ry'uwo mugambwe ryo ku 10 Mukakara umwaka w'2024. uwo mugambwe umenyesha ko mu matora y'abashinga amateka yo mu mwaka w'2025 zoserukirwa n'abantu 100, muri abo 170 bari mu gihugu hagati, nayo 30 baracari mu buhungiro. Umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi umenyesha ko hamwe wotsinda amatora kuzoca ufuta urwego rw'abakenguza amateka mu gihugu ngo kuko rudakenewe, maze amafaranga yahora rugenewe agaca ashirwa mu migambi y'iterambere. Ni amakuru akomeye cyane twahejeje kuronka. Umumenyesha amakuru wacu yagerageje kuvugana na Jeremy Minani ariko gushika ubu ntituramutora ku telefone yiwe, bikaba uko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, bikaba uko mu nyuma z'uko mu ngingo nkuru twababwiye ko Keri Nkurunziza kuri ubu ngubu batamerewe neza na gatoyi. Ni mu nyuma z'uko yagarutse ku vy'urukundo rwiwe na Darirene Bunyoni, umwigeme wa General de Police Guillaume Bunyoni, kuri ubu riko aravundira mu ibohero rikuru rya Gitega. Ivyo vyatanguye kuja hanze mu ndwi iheze. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cyane adushikira n'ayuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'intwazangabo zikomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zaciye zituma ko Keri Nkurunziza kugira yisigure ko vyariko aravugwa ko vy'urukundo rwiwe na Darirene Bunyoni ufatwa nk'ikibi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ko wukomoka kuri Bunyoni wese atamerewe neza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, eka ntabonwa neza nabo bahora hamwe mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibintu ntivyoroshe mu nyuma z'uko Keri Nkurunziza yahatiwe kugira ivyo asiguye ku rukundo avugwamwo na Darirene Bunyoni, ngo yarihamiye mu gacereri gushika uwo mubonano uheze. Hama izo ntwazangabo zaciye zifata ingingo ikomeye cyane yo gutuma ko Denise Bucumi Nkurunziza, umuvyeyi wiwe, kugira bari we agira ico akoze ngo kugira urwo rukundo rudashobokana cane cane ko ngo biboneka ko Darirene Bunyoni yo kwifashisha Keri Nkurunziza mu kudurumbanya ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi ngo bakabishingira ko hoba hari umugambi ko Keri Nkurunziza ari we azosubirira nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ngo bityo bikaboneka ko Darirene Bunyoni mu gihe Keri Nkurunziza yoba ashitse ku butegetsi, bityo ko ngo n'umutambukanyi wiwe Darirene Bunyoni yoba ari umutegetsi, bityo bitakorohera cane bamwe mu bategetsi bamaramaje umuvyeyi wiwe gushikaho kuri ubu ariko aravundira mu ibohero rikuru rya Gitega. Ngo bityo rero abategetsi bakomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo ntibokwemera ko abo bompi, ngo ntibokwemera ko urukundo rw'abo bompi rubandanya, gusa ngo ntibokwemera ko urukundo rw'abo bompi rubandanya. Keri Nkurunziza yarasavye akatari gakeyi ko yorekurirwa kugirana ubugeni n'uwo wewe avuga ko ari we rudenda akunda, ariko abategetsi bakomakomeye hoba mu gisirikare baramwankiye. Gushika ubu uravye ingene urukundo rwabo rumeze biraboneka ko atacaruhagarika. Ese koko Keri Nkurunziza azokwemera ivyo asabwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahagarike urukundo rwiwe na Darirene Bunyoni, canke se azaca afata ingingo nk'umuntu mukuru ndetse anakomeye mu gihugu c'u Burundi? Hari bamwe ngo babona kuravye urukundo ruri hagati ya Darirene Bunyoni na Keri Nkurunziza ngo aho kugira ngo ruhagarare umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
ndayishimiye yotembagazwa. Ni amakuru akomeye cyane adushikira, bamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyacu vy'uno munsi, mbakengurukire cyane mwe mwese mwahejije gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, murace mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.